Ndabaramukije bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe mwese aho muri hose ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagukengurukiye kubw'uyu mwanya mwiza usubiye kuduha kugira ngo tuganire n'abana bawe ijambo ryawe. Uhoraho Mana ndakwinginze kugira ngo ushigikire ijambo ryawe kandi ibitangaza n'ibimenyetso bikurikirana ijambo ryawe mwami. Abanyumva bose aho bari hose ndabasabiye umugisha kandi nsabye muhemu wawe yera ngo batahuze ibitugira tuganire. Urakoze kuri kumwe natwe ico duteshera agaciro n'ibikorwa byose by'umwasatani agomba gusambura ibikorwa uri kurubaka. Uhoraho Mana ndakwinginze ubane nanje undongore uzobukoze ni mu izina ryawe ryera Yesu amena. Uyu munsi bene data ndagomba ngo tuganire ku ijambo Yesu yashize mu mutima wanje, ijambo rivuga ngo reka guherereza ibikorwa by'Imana kuri Satani. Reka guherereza ibikorwa by'Imana kuri Satani. Kenshi iyo tugize ingorane tuvuga ngo ni Satani yanteye. Hanyuma iyo tugize ibyiza turonka tuvuga ngo ni Imana yampezagiye. Ariko uyu munsi nje gusangira namwe ibyo Yesu Kristo yanyigishije, kuko bene data narababwiye yuko ibyo nzosangira namwe ni ibyo umwami azoba yaranyigishije mu mutima wanje. Uyu munsi rero nje gusangira namwe ibikorwa bivuga ngo ntidusubire guherereza ibikorwa by'Imana kuri Satani. Reka dutangure n'ijambo ryo muri Zaburi igice ca 24 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo isi ni y'Uhoraho n'ibiyuzuye, isi n'abayibamwo. Isi ni y'Uhoraho n'ibiyuzuye, isi n'abayibamwo. Imana ishimwe. Ibyo tubona byose biri kuri iyi si ni iby'Uhoraho. Abantu bose tubona ngo kuri iyi si ni ab'Uhoraho. Reka rero binyumvisha yuko iby'Imana ubutunzi bwayo ishobora kubukoresha ico ishaka. Tugende hariya mu gitabo ca Yobu igice c'icenda turasoma amajambo amwamwe. Duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo maze Yobu arishura ati ni by'ukuri nzi ko ariko biri, ariko umuntu yoshobora ate kuba intungane imbere y'Imana? Igombye kumuburanya ntiyoronka iryo kuyishura, haba na rimwe mu gihumbi. Ni nyabwenge mu mutima, haleluya, ni nyabushobozi mu nkomezi. Imana ishimwe. Ninde yayikomantaje ko umutima akaroranirwa? Aha turabonye ngo Imana ni nyabwenge mu mutima. Mwene data uri kunkurikira aho uri hose, Imana ni nyabwenge mu mutima wayo. Haleluya. Kandi ngo ni nyenkomezi. Imana ishimwe. Ngo ni nyabushobozi mu nkomezi. Ngo ninde yayikomantaje ko umutima akaroranirwa? Aha ngomba twibukanyira ijambo ryo gukomantaza umutima, ukakomantaza umutima kuhoraho. Inshuti nkunda, Imana idufashe kugira ngo dushobore ntidukomantaza umutima kuhoraho, ahubwo twumve icyo Imana tugomba kwicara ico maze tugikore. Yesu nahabwa icubahiro. Ku murongo wa 5 havuga ngo yimura ibisozi ntibibimenye, ikavyubikana ishavu ryayo. Ibisozi ikavyubika ariko ntivyigere bibimenya, ngo kandi Imana ivyubikana ishavu ryayo. Bene data ndagomba dutahure ngo iyi Imana igukubise igukubitana ishavu. Ishavu ry'Imana ngo ntirihera, kandi nivyo kuri ishavu ry'Imana ntirihera, kuko nigikoresha yigombye guhana umuntu. Imana ishimwe. Hanyuma hariya ku murongo w'icenda Yobu 9 ku murongo w'icenda haravuga ngo irema inyenyeri zitwa
kuturo, oriyoni na kirimiya n'ibirere byo mu bumanuko, ngo nikora ibihambaye bidasarangurika, mbere n'ibitangaza bitoharurika. Raba inci ruhande sindayibone, ikirenganira sindayimenye. Isumira ico iteye, ninde yoyikimiranya? Ninde yoyibaza ati ibyo ugira nibiki? Hari igihe dushikwa ko nibihe bitugoye ukumva umenga Imana woyibaza uti ibi bintu wangiriye nibiki? Uti ibi bintu ungiriye nibiki? Ushobora kuba wavyaye umwana waramurondeye imyaka n'iyindi ikamuguha, hanyuma ukabona inyuma y'ukwezi iramutwaye. Womenga woyibaza uti Imana ibi bintu ugira nibiki? Ariko noneho ngo ni Imana, ngo ntaco twoyibaza. Imana idufashe. Ku murongo w'13 rya jambo ngo Imana ishavu ryayo ntirihera, ntikuraho ishavu ryayo, kubera nico ikoresha igomba guhana abantu. Ku murongo w'13 aravuga ngo Imana ntizokuraho ishavu ryayo. Niko Yobu nawe yabivuze ngo Imana ntizokuraho ishavu ryayo. Turaza kuraba igituma Imana itazokuraho ishavu ryayo. Imana, ishavu ni kimwe mu bintu Imana ikoresha, ni igikoresho c'Imana. Hanyuma ngo ingabo z'umunyabwibone zubama munsi yayo. Ingabo z'umunyabwibone zunama munsi yayo. Imana idufashe. Reka turabe irindi jambo ry'Imana rishigikira rya jambo ngo isi ni y'Uhoraho n'ibiyuzuye, ngo isi n'abayibamwo byose ni iby'Uhoraho. Kandi ibyo nabyo Uhoraho akoresha ibyo nyene mu gukora ibikorwa ashaka gukora. Navuze ngo ntiduherereze ibikorwa bya Satani, ibikorwa by'Imana ngo tubiherereze kuri Satani. Naho woba ubona umenga uri muri situation ikugoye, ntukabiherereze kuri Satani, kuko Imana ishobora gufata iyo situation urimwo ubona ko igoye, iyo nyene uri kuraherereza kuri Satani, ariko Imana yayemeye kwicamwo kugira ngo ushobore gushika kuri biriya vyiza biri nyuma yabyo. Ico mwene data ndiko ndakubwira hano, ngo twige gushima Imana muri situation izo arizo zose, wige guha Imana icubahiro. Imana ishimwe. Hanyuma turabe irindi jambo hariya mu gitabo ca Yesaya. Igitabo ca Yesaya turabe igitece c'10, duhere ku murongo wa 5. Turabe haravuga ngo uzobona ibara Ashuri wankoni y'ishavu ryanje. Mwumvise ngo uzobona ibara Ashuri wankoni y'ishavu ryanje. Aha turabonye ngo Ashuri ngo ni inkoni y'ishavu ry'Uhoraho, ariko avuga ati uzobona ibara. Tubandanye ngo ubushangashirwe bwanje nibwo kibando witwaje. Ubushangashirwe bwanje nibwo kibando witwaje. Umva iryo jambo ngene rimeze. Ku murongo wa 6, nzomutuma gutera ihanga rikora ibizira, kandi ubwoko nshavuriye nzomugera ku bunyaga. Bene data mwumve, ngo ubwoko nshavuriye nzobugera ku munyaga. Agigimvye imbohe, abasiribangire hasi nk'ivyondo vyo mu nzira. Ku murongo w'7 ngo ariko ivyo siwe avyituma ubwiwe. Muranyumva bene data? Ivyo siwe avyituma ubwiwe, kandi sivyo yiyumvira mu mutima wiwe, ariko ikiri mu mutima wiwe ni uguhonya no kumara amahanga atari make. Ndagomba dusobanukirwe aya majambo womenga aragoye, ariko nasenze Imana ngo mpemu yera dusobanurire.
nshobora kubona, reka ntanga akarorero, nshobora kubona nk'umuntu wo muri famiye nk'akarorero aratwanse akatunyaga itongo, akatunyaga itongo akaritwara. Ako ni akarorero. Mu mutima wiwe avuga ati reka ndabatuze, reka ndabagirire nabi, reka ndabagirire nabi mu mutima wiwe. Hanyuma rero agaca akora gutyo. Aha turabonye ngo twese turi abantu baremwe n'Imana, kandi uko twaremwe n'Imana, Imana idukoresha ibyo ishaka. Rero igaca ifata uwo muntu igakoresha iryo shavu ryiwe, igakoresha ubwo bubi bwo mu mutima wiwe. Imana igafata aho nyene igatuma uwo muntu akugirira nabi. Wewe rero wagiriwe nabi ukaca uhindukira wa muntu yabikoze ngo niwe yakugiriye nabi. Reka ndakubarire, inama ziri mu muntu ni nyinshi, ariko ivy'Imana ishaka nibyo bishitswa. Imana ishimwe. Abaguhigiye kukwica bose siko bagushoboye, kiretse umunsi Imana yabarekura ngo genda mu mukubita ikofi. Rero ndagomba dutahure ubushobozi bw'Imana n'inkomezi zayo aho biri. Womenga uyu muntu kubona yakoreshejwe n'Imana gukubita uriya muntu, kubera Bibiliya iratweretse neza ngo ku murongo wa 6 ngo kandi ngo ubwoko nshavuriye ngo nzomugera kubanyaga. Ubwoko Uhoraho ashavuriye aca atuma uwundi muntu akabugirira nk'uko Uhoraho ashatse. Ariko rero kuri uyo muntu nawe abikora, amaboko yiwe ayakoze agakora ibyo, mbega bimugendekera gute? Turabe ku murongo, hariya ku murongo w'12 muri Yesaya nyene niho turi, igice c'10. Aha tugeze ku murongo w'12 havuga ngo nuko jewe umwami Imana ninamara guheraheza ibyo nzogirira umusozi Siyoni ni Yerusalemu byose, nzoca mpana umutima w'ubwibone w'umwami w'Ashuri, n'amanyama yo mu maso hiwe arabana agakengegwe. Kuko yavuze ati ni jewe nabikoze kubw'inkomezi z'ukuboko kwanje no kubw'ubwenge bwanje, kuko ndi umuhinga. Nakuyeho imbibe z'amahanga, nayanyaze ubutunzi bwabo, nasubije hasi abahambaye nk'umuhizi. Raba ibikorwa Imana yamukoresheje, canke ibikorwa Imana yenyene yikoreye ikoresheje ukuboko kwiwe. Wewe agiye kuvuga ngo jewe ndi umuhizi, ngo jewe narakubise kiriya gihugu ndagikubita ndabamara, ngo jewe nagiriye uriya namugize ukunuku ngo herabe ingene nkomeye. Ariko Imana ivuze ngo uwo muntu nzomuhana kubw'uyo mutima mubafise. Dutahure dusobanukirwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibitsitaza abantu ntibizobura kuza, ngo ariko uwo muntu abizana azobona ibara. Ndagomba mvuge ngo wa muntu mwiza we ukunda Imana, ugakunda abantu, ukagira impuhwe mu mutima wawe, Imana ntishaka gufata izo mpuhwe ngo igutume ugenda gukubita umuntu, kuko gukubitana ntabyo ufise. Ahubwo uwo mutima ufise uwo nyene Yesu arafise ikindi kintu azowukoresha. Haleluya. Ariko wa muntu yambaye uburyarya mu mutima wiwe, canke yambaye afise ubwansi, afise amashakubiri, afise ubwicanyi, wa muntu afise ibyo mu mutima, Imana izomukorera muri ibyo nyene, agenda atuma ati genda urandure naka kuko naka yanse kunyumvira. Bice bibuko nkuko tubisomye mu ijambo ry'Imana. Si jewe ndabivuze, mu nyumvire, mugombe mugende muri Yesaya murabe. Ngo Imana niyo ibikora ifise intego yo gukubita wigomba gukubita, wo guhezagira wigomba guhezagira. Ariko wewe ubikoze ibigukoresheje kuko usanzwe ufise umutima mubi, Imana izohana uwo mutima wawe mubi. Imana dutabare, Imana dutabare, Imana dutabare. Turabe irindi jambo mu Baroma
muri Nouveau Testament turabe naho ingene habivuga. Turi kuri rya jambo ngo abakozi b'Imana, Imana ifise abakozi benshi, ibyo yaremye byose ishaka kubikoresha ibyo ishaka. Ubu turiko turavuga ngo ntiduherereze ibikorwa by'Imana ngo tubiherereze kuri Satani, canke nawe Imana yagukoresheje biriya ntuhave ugenda wigamba ngo ndagahambaye. Oya, niwe genda ukora uko Imana izoguhana kuko utamenye ububasha bw'Imana ubwo ari bwo. Wiyumviye ngo ni wewe n'inkomezi zawe wabikoze, kumba atari byo. Turabe mu gitabo c'Abaroma, hariya duhere ku murongo wa 10, Abaroma igice c'9. Turasoma duhereye ku murongo wa 19. Haravuga ngo nuko wombaza uti ni igiki gituma ikigaya umuntu? Ninde yankiye ivyo igomba? Ninde yankiye ivyo Imana igomba? Ninde yankiye ivyo Imana igomba? Hanyuma ngo ariko wa muntu urinde uharira n'Imana, mbega icabumbwe cobaza uwakibumbye kiti ni igiki catumye umburanya utya? Mbega umubumvyi ntafise ububasha kwibumba rimwe ngo aribumbemwo igikoresho kimwe co gukoresha ivy'icubahiro n'ikindi co gukoresha ibiteye isoni? Aha, murabonye rero turi ibumba ry'Imana. Bamwe babumbwe Imana ibakoreshe gukora gutya, abandi babumbwe ngo Imana ibakoreshe gutya. Ibyo byose biri mu ibanga ry'Imana, ariko igikorwa cyose ko cakoretse ntukagiherereze kuri Satani, ahubwo muri byose uw'Imana icubahiro, ahubwo urabe uti mbega inyuma yabyo Imana igomvye kunyigisha iki? Ku murongo wa 22 avuga ngo mbega hari ico biriko naho Imana yagomvye kwerekana ishavu ryayo no kumenyesha ubushobozi bwayo, namba yihanganiye imbabazi nyinshi ibikoresho by'ishavu. Ibikoresho by'ishavu by'Imana nukuri Imana iravyihanganira cane, kuko abo bantu babi ni Imana ikoresha, ariko nabo Imana irabihanganira kugira ngo bamenye si vyiza ko wewe mwa muntu w'Imana uba igikoresho c'ishavu, ariko nagusaba ngo Imana igutabare igushoboze kuba igikoresho c'ibyiza. Ku murongo wa 23 ngo kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo mu bikoresho by'ikigongwe. Hariho ibikoresho by'ikigongwe, muri ibyo bikoresho by'ikigongwe nabyo Imana yabiteguye kuvyerekaniramwo ubutunzi bwayo bw'ikigongwe cayo cinshi. Haleluya. Imana mu gukoresha ibikoresho by'ikigongwe, mu kugira ikigongwe umuntu akoresha babandi b'ibikoresho byayo by'ikigongwe. Nshuti mwene data, uri mu bikoresho ibihe? Mbega uri mu bikoresho by'Uhoraho by'ikigongwe byo kwerekana ineza y'Imana? Mbega Imana igucamwo yerekana ineza ku bantu, canke naho Imana igucamwo iyerekana ibindi bikorwa byo gukubita abantu no kubahonya no kubagirira nabi? Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uko bimeze kose, niba yaciye muri wewe ukerekana ibikorwa by'ineza by'Uhoraho, naho nyene ntaba ari wewe wirata canke ngo wa muntu yagirirwa neza cahindukira abone ko wewe uragahambaye. Oya, si wewe ariko n'Uhoraho. Haleluya. Niba bagusamburiye inzu, Imana igatuma umuntu wishavu n'iki n'urwanko rwisha akaza agasambura inzu yawe, ntubone ko ari we, ahubwo fuka muvuga uti wa Mana we, kw'inzu yanje wayisambuye, none iyindi mbamwe iri hehe? Ukabona bariko baragusugereza hirya no hino, ntubone bajya, ariko raba Imana, mvuga uti Mana imbabazi zawe nuntabare, hanyuma unyereka honja. Ntidugaherereze ibikorwa by'Imana ku mwana w'umuntu, kandi na wa muntu yakoreshwa bya bindi ntakavyihaye nk'aho ari we yabikoze, kuko niyavyihaya Imana izomukubita, nkuko twabisomye hariya mu gitabo ca Yesaya igice c'9 ku murongo w'12. Aha naho tubonye ngo Imana yerekanira ikigongwe cayo cinshi ikoresheje ibikoresho byayo by'ikigongwe. Hanyuma
ngo ibyo yateguriye guha ubwiza kera. N'aya majambo bene data nagombe gusangira namwe kugira ngo ibidushika ko byose turabe Imana niyo gukoresha ibikorwa byiza by'ikigongwe by'amahoro byo guhezagira umuntu ntabone ko ari wowe wabikoze, ariko ahicibahira Imana. Hanyuma niwashikwa ko nibisa n'ibyago byo gukubitwa byo gupfusha, ntukarabe ngo naka niwe yamuroze, kuko byari gushoboka Imana ikamukingira. Byari gushoboka Imana ikamukingira ntapfe. Ariko hamwe n'ibyo nturabe ujya murozi, urabe uti data ndagushima wari waramumpaye uzompa n'uwundi. Ntitugaherereze ibikorwa by'Imana ku muntu n'umwe, ariko wewe muri byose urondere kumenya Mana muri iri situation ndimwo ugomba nkora iki. Mwami ndakwinginze unyereke ibyiza muri iyi situation ndimwo, kubera yuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ibyo tujamwo byose, byaba ari bibi byaba ari byiza, ibyo ducamwo byose ngo bifataniriza hamwe ngo kutuzanira ibyiza, ngo abahamagaye nk'uko yabigabiye. Haleluya! Uko bimeze kose ukumva urasugerejwe, vuga uti Mwami Yesu ntabara, imbabazi zawe nizindengere. Ariko ntugaherereze igikorwa icyo cyose, cyaba ari kibi cyaba ari ciza ku mwana w'umuntu, ariko byose ugenda imbere y'Imana uyibaze. Haleluya! N'aya majambo nariko ndavuga ngo ibikorwa by'Imana ntitukabiherereze kuri Satani. Iyo aba twabiherereje kuri Satani, Yobu yaba yarabivuze, ariko yavuze ngo muri byose yamenye ko ari Imana yamukubise. Hariho abandi tubwira ko Imana ikubitana ngo bakumve, bavuga ati ngo reka ngo ukubitana ni Satani. Aragatsindwa. Satani nta bubasha mfise ko kiretse data wa twese amurekuye. Ibyago binshitse ko nzomenya nti ndasenga mbaza Imana icyo yabimbaririyeko. Nuko rero bene data n'aya majambo nagomba gusangira namwe, mumenye kubaha Imana, mumenye kuhicubahira Imana, ariko umwana w'umuntu murekane nawe, kuko data wa twese ari ku ngoma kandi akoresha ababi n'abeza gushitsa umugambi wayo. Imana yo mwijuru ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Telefone zanje ni zazindi +46 768 0065 46. Imana data ibahumugisha mwese. Amen. Urakoze Mwami Yesu kuko nshoboje kuvuga ijambo ryawe. Uhezagira abanyumvise bose mu izina rya Yesu Kristo.